n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe mwe banywanyi mudahengeshanya kudukurikira kuri iyi mboneshakure ya TV, mwemwe mudukurikira muherereye ku mugabane w'abanyamerika canke abadukurikira muherereye ku mugabane w'abanyaburaya, mwe mwese mudukurikira muherereye ku mugabane mwiza wa Afrika bari ngaha mu gihugu cacu Burundi, intara, amakomine, imitumba, ubucimbira, imisozi bigiye bitandukanye bivanye naho buri umwe wese adukurikirana aherereye. Mwese ndabahaye kaze, fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa urafyonda sabone, hama uraca urya ngaha iburyo urafyonda no kwa kantu kameze nk'akengeri, amakuru, ibiganiro dutoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Amakuru agezweko muri uyu mugoroba rero, igisirikari ca Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo gihejeje gutangaza ko igisirikari c'u Rwanda canke igihugu c'u Rwanda carungitse drone, indege zo mu bwoko bwa drone zo mu bwoko butagira abaderevu bazitwara, zaciye zigaba igitero ku kibuga c'indege ca Goma zirasa ku ndege za gisivile. Amujejwe umuvugizi w'igisirikari ngaho muri Kivu y'uburaruko yaciye atangaza ko rero izo drone zarashe ku ndege za gisivile ariko ngo zari zigambiriye kurasa ku ndege z'igisirikari ca RDC, igisirikari ca FARDC gaho ku kibuga k'indege ca Goma. Biravugwa ko izo drone zarashe ku ndege zitandukanye zifatwa n'inkongi y'umuriro, hama izo drone zaciye zisubirayo zerekeza mu gihugu kibanyi c'u Rwanda. Ni mu gihe muri Ethiopia umuriro wari watse hagati y'abakuru b'ibihugu Uburundi, Kongo mbere kandi n'u Rwanda. Biravugwa ko umutekano ubandanya guhungabana, ibihugu vyompi hafi ya vyose biriko biragirizanya guhungabanya umutekano, igihugu kimwe ku kindi kikavuga ko gihungabanyirizwa umutekano n'ikindi. Uburundi bubandanya kwagiriza u Rwanda ko ruhungabanya umutekano mu guterera abagwanyi ba Red Tabara intererano, iyo ntererano ikama ihabwa abo bagwanyi ba Red Tabara bakaza guhungabanya umutekano ngaha mu gihugu c'u Burundi. Abasirikari bagerageje gutembagaza ubutegetsi mu mwaka w'ibihumbi 2015 baciye ngo bahungira mu Rwanda, bari bayobowe na General Major Godefroid Niyombare. Bagiheza guhungira ngaho mu Rwanda, bivugwa ko rero ubutegetsi bw'u Burundi bwagiriza u Rwanda ko rwanse kubatanga. U Rwanda mu kwanga kubatanga rwaravuze ko ari impunzi za politike kandi ko badashobora gutanga impunzi, ko HCR ariyo ijejwe inacungera izo mpunzi zahungiye ngaho mu gihugu kibanyi c'u Rwanda. Uburundi bubandanya kwagiriza igihugu c'u Rwanda ko cacumbikiye kigaha indaro abo basize bateje imyiyerekano na yegeregere ngaha mu gihugu c'u Burundi mu mwaka w'ibihumbi 2015. Umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye yaravuze ko atazobana n'igihugu c'indyarya, ngo bakwereka ko muri kumwe bakagutega ihwa hama kugira ngo uriziviremwo canke urihonyozemwo akarenge, kandi babikoze babishaka. Ndayishimiye yise igihugu c'u Rwanda ko ari igihugu c'indyarya, ko adashobora kwizigira no kwizera umubano hagati y'u Rwanda n'u Burundi. Ni mu gihe igihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo naco cagiriza igihugu c'u Rwanda guterera abagwanyi ba M23, kikabagiriza ko ari co giterera nyine M23 intererano y'ibigwanisho n'imyimenyerezo. U Rwanda nago ivyo navyo ruvyamirira kure, rukavuga ko nta bagwanyi b'u Burundi baba ngaha mu gihugu c'u Rwanda,
kandi ko nta n'abagwanyi ba M23 igihugu c'u Rwanda gifasha canke gihe intererano. Ni mu gihe Uburundi bwo buvuga ko abo bagwanyi ba Red Tabara bafise ibiro n'inyubakwa babamo indaro bahabwa zose biri mu Rwanda, aho bamwe baciye babaha bajya mu kambi y'i Mahama. U Rwanda rukavuga ko abarundi bari mu kambi ya Mahama ari impunzi zijejwe canke zicungerwa n'ishirahamwe HCR rijejwe impunzi, mu gihe umukuru w'igihugu c'u Burundi we abandanya kuvuga ko bazokora ibyo ari byo byose kugira ngo bafate abo bagwanyi ba Red Tabara bita ko bari mu Rwanda. U Rwanda narwo rubandanya kwagiriza igihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ko ariyo icumbikiye umugwi wa FDLR n'interahamwe. Bamwe muri bo basize bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Abo bagwanyi ba FDLR bakaba bari mu gihugu ca Kongo. Kongo nayo ikaba yarabinjije mu gisirikari ca FARDC. Ubu ngubu bariko bagwanya umuhari wa M23 bagwanira hamwe n'igisoda ca Kongo. Hakaba hibazwa imvo zatumye igihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo binjiza abo bagwanyi ba FDLR, abajenosideri bamwe muri bo bakabinjiza mu gisirikari ca Kongo, mu gisirikari ca leta. Ivyo byose rero ngo biraboneka ko ari akayobera abahinga, mu gihe buri gihugu kimwe kimwe cyagiriza ikindi ko gifise abagwanyi bagahungabanya umutekano w'igihugu kigenzi caco. Ibintu biraboneka ko rero bibandanya gukomera, mu gihe hari hitezwe ko iyo nama iri kubera muri Ethiopia, inteko igiriya 37, inteko ya Union Africaine. Hagombaga kuganirwamwo ukungene umutekano ushobora kubandanya ucungerwa canke ugarukanwa ngaho muri ibyo bihugu vy'akarere. Ni mu gihe rero biboneka ko niba ibyo bitero koko Repubulika ya Kongo itariko irabeshera igihugu c'u Rwanda, kikaba cyagabyeyo ibyo bitero vyoba ari akamaramaza. Ico bikoze nta perereza riraba kugira ngo hamenyekane niba kuko izo ndege zitagira umuderevu zaje ziva mu Rwanda zikaja kurasa ngaho ku kibuga c'indege ca Goma. Ibintu bibandanya gukomera. Nitwoheza ano makuru tutababwiye ko ngaha mu gihugu c'u Burundi abamenyesha makuru n'abanyapolitike bandi batandukanye bariko bariyamiriza ivyakozwe na sentare Ntahinyuzwa. Sentare yari yungururijwemwo urubanza rw'umumenyesha makuru Floriane Irangabiye. Floriane Irangabiye yaraciye yunguruza urubanza ubwo bari yaciriwe umunyororo w'imyaka 10, mbere kandi no kuriha amahera angana n'umuriyoni 1. Ivyo byose rero ngo sentare Ntahinyuzwa ikaba yaraciye yirengagiza ingingo zagomba gukurikizwa n'ivyo yagomba kwiga ko yumvira abajejwe iperereza, harimo General Ildefonsi Habarurema atwara iperereza mu biro by'umukuru w'igihugu, mbere kandi na General Aloyizi uyu atwara urwego rwa gisivile ngaho muri Ntare Rushatsi. Ivyo bikaboneka ko biriko biragenda bibera ngaha mu gihugu c'u Burundi navyo ari akamaramaza. Abenegihugu bo ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi nabo batanguye kwibaza ukungene ubutegetsi bw'igihugu c'u Burundi bubandanya gupfunga abenegihugu bubaziza
kamama nta vyaha na kimwe bakoze, ariko ubutungane bw'igihugu bukaba ata kintu na kimwe buriko burabandanya bushaka gukora kugira ngo igiturire na ruswa canke igiturire nyene kiriko kiragenda kimonogoza ngaha mu bategetsi babandanye bagikumira. Kugira ngo amakuru mwene nk'aya aza gushikira, fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa urafyonda sabone, amakuru ibiganiro dutoza umwanya ku mwanya bize bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi.